Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'uhakaze wabandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure kugezako amakuru inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye kaze ntunyemerere nguhe mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho dukurikira uherereye wowe dukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nguhe mwiriwe neza ndetse naho dukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu nko mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo mu gihugu kibanyi c'u Rwanda mu gihugu kibanyi ca Uganda mu gihugu kibanyi ca Kenya no mu gihugu kibanyi ca Tanzania mwese ndabakengurikiye cane muri ano makuru ndetse nawe udukurikira hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi mu yandi makungu ya kure ntunyemerere nguhe mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho uherereye turi ku munsi w'Imana igenekerezo ry'icenda z'ukwezi kw'indwi umwaka ni 2023 utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako kugira tubandanye tubana nawe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru ibiganiro n'inkuru bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi kumwe no hakurya y'imbibe zaco mu yandi makungu Uburundi buheranye amadeni aharurwa mu mamiliyaridi 5,300 yose hamwe Parisem ikabibona ko leta yokunga ubucuti n'ibindi bihugu kugira ibone kuriha ayo madeni ntarakugeza ko iyo nkuru ku buryo buramvuruye ariko nunyemerere ngugeze ko iyi nkuru yihuta ivuga ko abazoja kuzana hanze ibidandazwa baterekanye aho bakuye amadolari yo kubirangura bazohanishwa kuriha amafaranga angana nayo baguze ivyo bidandazwa ni ingingo iriko irahasha abanyegeza amadolari mu mazu yabo kuva ubu rero uwuzoja kurangurira hanze ibidandazwa hazobanza kwerekana aho yakuye amadolari yagiye kubiranguza ivyo ni ivyashikirijwe mw'iyi ndwi turiko dusozera na Audace Niyonzima umushikiranganji w'ikigega ca leta aho amenyesha ko bagiye guhagurukira ababika amadolari mu mazu aho kuyajana mu mabanki kandi ubu vyemewe ko umuntu wese atunga ikonti y'amadolari umushikiranganji Audace Niyonzima akaba yamenyesheje ko uwuzokwinjiza ibidandazwa wese azokwerekana urupapuro rwo muri banki rwerekana aho yakuye amadolari yarishe ivyo bidandazwa mu gihe bazosanga ata banki n'imwe wakuyemwo ayo madolari ngo uzoca uhanishwa kuriha amafaranga angana nayo waguze ivyo bidandazwa ushaka kwinjiza tubamenyeshe ko iyo ngingo ifashwe iri mu rukwirikirane rw'ibihano biriko birafatirwa abayanyegeje amafaranga yabo mu mazu ivy'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye yidogeye kandi biranamubabaza mu minsi iheze kuko kubwiwe ngo abo bantu bari bafise umugambi wo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu mu kwezi guheze kwa ruheshi inoti z'ibihumbi 5 n'iz'ibihumbi 10 zarahinduwe mu ntumbero yo guhasha abo babitse ibipfovya vy'amafaranga mu mazu yabo ingingo bivurwa ko hari abo yakoze ko kubera ingingo y'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB yatomora neza ko atawemerewe kubitsa amafaranga arenga imiliyoni 10 mu kiringo c'iminsi 10 bari bahawe nayo mbandanije na ya nkuru nari nkugeje ko mu ntango z'ano makuru nuko Burundi buheranye ngo amadeni aharurwa ku mu mamiliyaridi 5,300 yose hamwe Parisem rero yo ikaba ibona ko leta yokunga ubucuti n'ibindi bihugu kugira ibone kuriha ayo madeni leta y'u Burundi iheranye ideni ry'imiliyaridi 5,300 rigizwe na miliyaridi 4,000 ryo mu gihugu hagati hamwe na miliyaridi 1,300 ryo hanze y'igihugu umwigisha wo muri kaminuza akanaba n'umuhinga mu by'ubutunzi Gilbert Niyongabo yabishikirije mw'iyi ndwi turiko dusozera mu ruganda rwatunganijwe n'ishiramwe Parisem rwo guhanahana ivyiyumviro ku hantu hova uburyo bwo guterera ingengamahera ya leta izokoresha mu uyu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira w'ibihumbi 2024 muri Parisem bakaba bavuga ko umuntu yihweje ayo madeni ari uko leta y'u Burundi yokunga ubucuti n'ibindi bihugu maze ayo mafaranga iheranye hakaza haraboneka ndetse akanarihwa ivyo biruko mu gihe mu mafaranga leta iheruka gutora ngo izokoreshe mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira w'ibihumbi 2024 hibonekezamwo igihengeri c'amamiliyaridi 700 ico gihengeri kikazogumaho nubwo leta izoronka amamiliyaridi 900 itegekanya kuzokura hanze y'igihugu ku bwa Faustin Ndikumana arongoye Parisem akabona ko hamwe leta y'u Burundi yotsimbataza imigenderanire n'ibindi bihugu
hazoheza hakaboneka amafaranga y'agaciro gutyo ishobore kuza irariha iryo deni iheranye. Umuhinga mu by'ubutunzi Gilbert Niyongabo agasaba leta gushiraho igitigiri ntarengwa c'ideni igihugu gifata kandi kubwiwe ngo bofatira ku bice 70 canke 80% vy'amafaranga igihugu cinjiza. Nayo mu bindi kandi mu gihe benshi bakuze bazi ko igiswahili ari ururimi rw'abatekamutwe, bamwe mu banyagitega bavuga ko ahubwo kutarumenya ari uguhomba. Abandi mbere bemeza ko urwo rurimi bakuze babuzwa kuruvuga ariko ubu abaruzi ngo rubafitiye akamaro kanini. Ange ni umukenyezi aba muri karitiye Karera ya mbere komine Gitega twaganiriye, aho yatubwiye ko igiswahili yakimenye kuva mu bwana. Yemeza ko kera barufata nk'ururimi rudatomoye n'umwana yaruvuga babona ko yananiranye. Ubu rero benshi bariko bipfuza kurwiga bakuze bitagikunda. Yemeza yuko rumaze kumugirira akamaro kuko mu mwuga akora wo gusuka no gusokoza abagore, hari igihe haza abava mu bihugu duhana imbibe bakavugana ca giswahili bagahuza, kandi nawe ngo agiye mu ivyo bihugu akoroherwa kubera akizi. Uwundi ni Sinarinzi Salum, umurundi aba mu gihugu ca Omani mu gace kitwa Musana, yemeza ko igiswahili ubu ari ururimi mpuzamakungu kuko na Dubai ugiyeyo ukizi uvugana n'abantu benshi kandi ata ngorane. Ahanura abavyeyi bafise ivyiyumviro ko igiswahili hari ururimi rw'abaswaganyi canke ababandi ko bariko barihenda. Urwaruka narwo akarusaba kutarufata minenerwe kuko ntiruherera mu Burundi ahubwo rurajabuka imbibe. Ni mu gihe ku munsi w'indwi z'ukwezi kw'indwi ni mu gihe ku munsi w'igenekerezo ry'indwi z'ukwezi kw'indwi buri mwaka hari umunsi mpuzamakungu wahariwe ururimi rw'igiswahili. Ingingo yo gushiraho umunsi wahariwe urwo rurimi yafashwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kw'igenekerezo rya 23 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2021, inyuma yo kubona ko igiswahili kiri mu ndimi za mbere 10 zivugwa n'abantu benshi kw'isi. Iyo ngingo nayo yaje ikurikira iyari yejeje gufatwa n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yemeza igiswahili nka rumwe mu ndimi z'uwo muryango zizohora zikoreshwa mu manama no mu kazi. Mwomenya ko uretse ibihugu vyo muri Afurika y'ubuseruko bikoresha cane ururimi rw'igiswahili, n'ibindi bihugu nka Botswana, Oman, Yemen, ibihugu vyo muri Aziya, Amerika n'ibindi biriko vyijukira kurwigisha mu mashure mato mato ndetse n'ayisumbuye. Nayo mu gusozera ano makuru nunyemerere ngugeze ko iyi nkuru isa niteye umubabaro, ivuga ko umupatiri yaciye amande uwuje guhezagiza ubugeni kuko yacerewe. Abo bagomba kuronka umuhezagiro wa patiri nabo muri paruwase katolika ya Kibungere iri muri komine Nyabihanga muri Mwaro province. Kuri uwa gatandatu abo bageni ngo baracerewe kuko imodokari yari yabapfanye. Hari kuri uwa 8 z'ukwezi kw'indwi umwaka ni 2023. Bashitse patiri yari kubahezagira ngo yaciye abaca amande y'ibihumbi 200 by'amarundi, ariko ngo yaciye yanka kubaha umuhezagiro. Abagize inama nkuru ya paruwase bemeza ayo makuru, bakavuga ko bagerageje gusaba uwo mupatiri guhezagira abo bayabaga aranka. Yahisemwo guca haja guhezagira uwundi aho bita mu Gatwe, ni muri komine Ndava muri iyo ntara nyene. Tumubajije ibijanye n'iki kibazo cariko kiraba, Patiri Paterne Ngendakumana ntaco yashimye kwishura. Nubwo biruko ariko Yohani Habonimana abicishije mu rwandiko biboneka ko hariko avugira abarongoye inama nkuru ya paruwase, yemeza ko abakristu bahungabanijwe n'iyo nyifato ya Patiri Paterne. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari nabateguriye ariko aravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndagushimiye cane ho bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mbonesha kure. Ndakwipfurije kugira umugoroba mwiza w'uno munsi w'Imana w'igenekerezo ry'icenda z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2022.